vyinshi vyatwereka yuko equipe ya Real Madrid igomba kuja ku isoko agigura n'igurisha mu kwezi kwa mbere, ndetse n'amazina mwamwe yo bashobora kuza gusubirira witwa Daniel Carvajal yari yamaze gutangura kuvugwa, ariko bimaze kugaragara ko witwa Florentino Perez atari buje ku isoko agigura n'igurisha mu kwezi kwa mbere. Iyi equipe ngo irafise icyizere gikomeye cyane mu witwa Daniel Carvajal, ariko kandi ni na equipe iri mu bibazo bikomeye ku bwa Eder Militao. Muziko nawe gushika muri kano kanya ibijanye n'ivune bisa nk'ibyamaze kuba binamwibasira, ndetse akaba atanagejanye na equipe ya Brazil agahabwa ikiruko cy'imisi igana ku 10 mu nkino za qualification. Iyi equipe nigiri kuri kosa ryo kutaja ku isoko ry'igura n'igurisha mu kwezi kwa mbere, bitume bazisanga bafise effectif ntoya badashobora guhangana cyane ko tubona no munsi amashampiyona yamaze kuba menshi gusumba uko vyahura. Iyi ngingo equipe narabivuze ndanabisubiramo, iyi ngingo yo kutaja ku isoko mu kwezi kwa mbere kandi bigaragara ko equipe ifise amafaye menshi cyane cyane muri defense. Hano siko sabagira bakora equipe ya Real Madrid. Iyi equipe narakivuze iki kintu naragisubiramo. Mu kwezi kwa mbere vyanka bikunda bidadira banka equipe irisanga bagomba kugura abadefenseur bagera kuri babiri n'imiburiburi. Umunimero kabiri ntibashobora kubaho toute une saison badafise umunimero kabiri, ntibashobora kubaho toute une saison badafise umuaxiare mwiza. Mvuze umuaxiare mwiza si kuvuga ngo bafise ni babi yaba Antonio Rudiger yaba no bitwa Eder Militao, bwa mubiri si icuma. Antonio Rudiger kwa Chelsea yakoreshejwe nk'umutima kugera igihe batwara Champions League, ari mu defenseur novuga ngo afise vyinshi completa ku mugabo witwa Thiago Silva. Nivyo Thiago Silva niwe mu defenseur twese twabona kwa Chelsea tukavuga ati defense ya Chelsea ishingiye kuri Thiago kubera novuga ngo leadership iri muri we, canke novuga ngo muyandi majambo novuga ingene yorganiza urukino, ingene atondeka defense yiwe, ingene novuga ngo akinisha abandi. Tukabona ko Thiago niwe mwiza kwa Chelsea kandi bien sûr yariwe mwiza, mugabo ntitwokwirengagiza akazi kakozwe n'umugabo witwa Antonio Rudiger. Rudiger avuye kwa Chelsea akoreshejwe novuga ngo igaseze batwara Champions League, match zose Chelsea yakinye zikomeye zikonta zazi novuga uti saho gutakaza Rudiger yabahari. Aca vayo nivyo yashitse kwa Real Madrid asanga hari novuga ngo dio ya Eder Militao na David Alaba imaze gufatisha. Ariko nubwo yajeje naravuga nti kwinjira kwa Real Madrid Antonio Rudiger Militao agakina Rudiger akicara, iki kintu kirashingiye kuko kuntu yinjiye muri equipe asanga Eder Militao yaramaze novuga ngo kwitwa umwana wa equipe wa Real Madrid gusomba Antonio Rudiger. Bashobora no kumwakira ko projet Ronter gacugaru kukaraba mbega Eder Militao kumwe nandari kumwe na David Alaba depuis 2011 ari muri equipe ya Bayern Dominique, titulaire indiscutable, umukinya dasiba mu kibuga n'umunsi umwe kuko niwe mu numero 3 bari bafise. Kugera n'umunsi Bayern ironka mwana twa Alphonso Davies baravuga ati Alaba nitwo kwitesha ja muri Ajax ukinana na Jerome Boateng, David Alaba nanako Davies akina numero 3 akamari wa mukinyi novuga ngo agendegwa kigihe cyose acaza kwiyunga muri equipe ya Real Madrid ivuyemo Sergio Ramos. Nukuba mu ico gihe nubwo David Alaba ariko akorana neza na Militao, turafise impungenge zuko ejo canke ejo bundi Alaba aravunika bishingiye ku buruhe yagize, bishingiye ku nkino nyinshi yakinye kandi zikomeye. Navunika turisanga Varane tukimufise, ntitugifise Sergio Ramos, turafise Nacho Fernandez, mugabo priority Nacho Fernandez arazamwo tubanje kugerageza umugabo witwa Antonio Rudiger tumugerageza avuye kwa Chelsea arusha bwo batwagira kuri David Alaba nabwo turabuguma nategerezwa kuvunika. Ni naco kintu ndiko ndakubwira uno musi Real Madrid ntifise aba defenseur babi, mugabo defenseur ba Real Madrid ko bicwa n'iki bariko bicwa novuga ngo n'uburuhe bagize
canke n'inkino bakinye nyinshi ziriko zituma uno munsi hagenda harabaye amasharge musculaire, hagenda haraba novuga ngo ibintu vy'amaritire de ligament croisé, ugasanga novuga ngo umukinyi ariceri ko akoreshwa muga nubwo akoreshwa uburyo akoreshwamwo ni kwa kubura kugira kipe ya Real Madrid igomba kuja ku isoko ikarondera umunimero kabiri, ariko kandi ariko aravugwa wibuke ngo umugabo yitwa Trent Arnold, Alexander Arnold mu kwezi kwa mbere bitagenze ukundi. Ikinyamakuru Marca cemeza yuko ekipe ya Real Madrid ifite icizere jana kwijana umugabo yitwa Lucas Vazquez cyo kuza guhagarara mu mwanya Osuna umugabo yitwa Daniel Carvajal, ariko kandi buri ingorane nino ngaho gusa Bwana Azad, kubera ko niba gushika muri kano kanya umugabo yitwa Eder Militao muri ekipe ya Real Madrid tutomwizere jana kwijana, bivanye no munsi n'imvune ya rupture de ligament croisé yagize mwaka urangiye akaza kubagaruka, ariko kandi dushingiye ku nkino 2-3 zeruka biragaragara ko amagara y'umugabo witwa Eder Militao ntameze neza physical support, ati amakenga. Ni niyo mpamvu urabona ko ugiye kuraba nk'inkino 3 z'ingumaze ekipe ya Madrid vyaragoranye ko witwa Militao arangiza urukino, wasanga yasohoye mu rukino uwitwa Chomeni akagarukana muri defense centrale, bikaba vyotuma hari uwundi mukinnyi hagati mu kibuga acaza mu rukino. Ahare niho makenga cyane cyane ashingiye. Uno munsi Carvajal yarahari nk'umutitire wa ekipe ya Madrid kandi ku nimero 2 vyari sawa, ariko kandi twanabonye ko Carvajal arashobora gutanga solution muri defense centrale, kuko no mwaka ari n'urukino yanakinishije muri axe centrale uwitwa Militao adahari, ariko Carvajal si hari dufisa n'amagara atameze neza jana kwijana, tutokwizera y'umugabo yitwa Eder Militao. David Alaba si hari kuko gushika muri kano kanya ibimenyetso bitwereka kari bugaruke mu kwezi kwa11. Tunafise kandi n'umugabo yitwa Antonio Rudiger, amazigi yari karakoreshwa avuye ku gikombe cya Buraya ariko muri gihugu cy'Ubudage kinyino zose na umwanya n'umwanya dushingiye ku buruhe dushobora kumva umugabo yitwa Eder Militao nako witwa Antonio Rudiger nawe yiteye ikare akaba yohagarara. Izi mvune za rupture de ligament croisé twabibwiye abantu kenshi bugiye ziranava no ku buruhe umukinnyi aba yagize. Iyi ekipe ya Madrid ibimenyetso bitwereka ko itari buje ku isoko ry'igurira n'igurisha mu kwezi kwa mbere, bamaze no kubona tangaza ko afise icizere jana kwijana umugabo yitwa Lucas Vazquez mu kibanza cha Daniel Carvajal. Reka iyi ekipe ya makenga iraza kwifashisha iki muri zino championnat tubona ko kino gihe zamaze kuba zigora idafise effectif kuyi biri mu bibazo no ekipe. Reka tubisigure abantu muri buno buryo kugira ngo bashobore kuba bona bitahura. Saison 2024-2025 ari turimo ekipe ya Real Madrid ifite abadefenseur bagera ku 9. Please umudefenseur umwe yitwa Lucas Vazquez akwiza abadefenseur 10. Mvuze please umwe ni kwera yuko wewe asanzwe atari umudefenseur de formation. Vuga ngo dufate abo 9 bitwa ko Madrid ifise muri no saison batanguranye avuga ati abari bo tuzokoresha. Babiri muri bo uno munsi bari mu mvune, Daniel Carvajal n'uwitwa David Alaba. Babiri muri bo nabo muri equipe reserve, nuvuga ngo nabadugijwe. Muravyibuka yuko mwana yitwa Fran we yagize imvune uyu Fran Gonzalez. No, Fran Gonzalez na mwenyego ari haje. Uyu yagize imvune ya rupture de ligament croisé. Jordan yitwa Kagasore mengo ni Ramos. Akaba ari ba Juan Martinez. Ari mu mvune yaciye asubirirwa n'uwitwa David Jimenez w'imyaka 20. Vuga ngo uno munsi dufashe David Jimenez tugafata n'uno musore azwi ku izina rya Jacob Bramon, ni babiri bo muri equipe reserve. Vuga ngo muri equipe no uno munsi bagirwa amahirwe bagakorana na equipe nkuru imyimenyerezo. Nyuma yabo babiri ba reserve uno munsi bafise umudefenseur umwe ari en difficulté, vuga ngo ari mu bibazo ni wende Eder Militao. Sinzi ko abantu ariko aravyumva babiri bababaye, nuvuga ngo bari mu mvure ugezuba bidakunda ko ba disponible ejo canke igihe ejo. Carvajal na Alaba babiri baba reserve, uno mwana azwi ku izina rya David Jimenez n'uwitwa Jacob Bramon. Umwe ari mu bibazo, nuvuga ngo amagari watizerejera kwijana ari umugabo azwi ku izina rya Eder Militao. Hagacasigara abadefenseur bane, muri abo bane basigaye babiri nibo bitwa ko batitire Madrid kuna gukoresha nabwo Antonio Rudiger na Ferran Mendy. Hagacamwo babiri bitwa ko araba backup rimwe na rimwe badakunda no gukoreshwa, ndavuga Fran Garcia na Jesus Vallejo. Please wa mudefenseur umwe no kwita nka bricolage azwi ku izina ryande rya Lucas Vazquez.
nuvuga ngo kugeza muno mwanya mwabo bakinyi 10 dukuyemo abarandifikite n'ibindi bigiye bitandukanye aba defenseur kugeza muri uno mwanya ekipe izwi ku izina rya Real Madrid yovuga ngo tugiye mu kibuga turi a 100% twizeye ko bari buduye ibyo tubifuza ko bivaye nuko amagara yabo yifashe ni umudefenseur ku izina rya Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Fran Garcia, sivyo? Yes, nabo bana bo muri academy. N'abana bo muri academy. Dufatana no munsi abakinyi Madrid ifise yotuma ikintu gikomeye cyane. Reka tuzane n'uyu wa bricolage umwe azwi ku izina rya Vasquez. Ruvuga ngo ni Lucas Vasquez, ni Antonio Rudiger, ni Ferland Mendy, ni Fran Garcia. Abo nibo bitwa ko bakomeye ushobora gutuma ukavuga ati Madrid twa aba defenseur atakibazo na kimwe afise kugeza muno mwanya. Mugabo wumve ngo mwabo bane Madrid no munsi yo bitwaye. Harimo babiri bakina post team. Mendy nuri bumuzana uburyo, Fran Garcia nuri bumuzana uburyo. Mendy nuri bumuzana muri Axe, nuwo Fran Garcia niwo muzana muri Axe. Kana musi no muzana muri Axe, mbega uracu ufata Antonio Rudiger umurunge kuri zibiri uziganya aba defenseur atanu mu axial de formation arimo. Urafata Vasquez umuzane ku nimero 3. Urumva ko kugeza muno mwanya equipe iri andifikite. Tuze rero no kubijanye n'uburyo bakoresheje. Tuza kuba twibanda muri defense kwera ko no musi equipe ya Real Madrid bibazo yitwa ko ifise. Ni vya equipe muri rusange mugabo birafisa aho bishingiye cyane gusumba handi. Nkuko munyeshu ashobora kwiga akavuga ati nivyo nananiwe ariko ibyaro byarananiye gusumba. Yeah. Cyangwa ati ibyaro nivyo byatumye nanigwa. Ugasanga izindi kuru yarafise esheke boshobora kuderibera mugabo ibyaro byaramushikanye. Mugabo no kuri kwa Mungu Jiki ndiko ndabona muri equipe ya Real Madrid. Nivyo ni equipe twakunze kuvuga ko ikorera muri souffrance kandi bien sûr ikorera muri souffrance. Mugabo biraryoshe gusufra ufise novuga ngo amaraso agufasha kumentena kugera ku kanyuma. Nukuvuga ngo nimba no munsi watunga rega juna munsi nemeza yuko muri defense ya Real Madrid harimo Eder Militao gusa. Kuko Antonio Rudiger hejuru y'imyaka 32. Yeah. David Alaba, Daniel Carvajal, Mendy bien tarakwiza 30. Iyo ni facteur tugomba turadugire ko by the way en fonction y'uburyo bakoreshejwe. Iyi saison urabura equipe nka Real Madrid. Nivyo kandi kuva kera wanashaka equipe Real Madrid ntiyigeze ba equipe novuga ngo itunga aba defenseur babiri beza batangura mu kibuga na babiri babaramplasa babo ntavyo nigeze kubona ko Madrid ugiye kuraba nimba Pepe na Ramos reka dufate no kuko ofise Coentrao na Varane Coentrao ntiyari mu defenseur mushi reka dufate IR ya Carlo kuva garuse. Yes. Carlo kuva garuse yakweje David Alaba muri Axe amukoresha ari kumwe na Militao. Yeah. Nyuma yaho yongera ko Rudiger. Sivyo? Yes. Ariko wibuke ngo aho equipe ya mifise mu defenseur abantu basuze ati bamuga bakomeye cyane yitwa Nacho Fernandez. Mugiye ugiye kuraba ku nimero 3 equipe yatunze Ferland Mendy wenyene kuko Mendy kuri ere y'umugabo yitwa Carlo Ancelotti atameze neza Nacho yasubiriwe n'amabricolage witwa Nacho Eduardo Camavinga. Nacho Fernandez hari. Yeah. Nacho Fernandez hari nemeza yuko buri mu defenseur wari wese ari mu kibuga 4 5 2 3 yarafise umuramplasa. Yeah. Kuko Nacho Fernandez waramukinisha kuri 3 neza cyane waramukinisha kuri 2 neza cyane atakosa muri axe hose. Ukabona ngo barafise uwo musubirizi wo mu defenseur wari wese yogira ikibazo mugabo no munsi Nacho Fernandez sinavuga ngo yabesuze estimate cyari cyo gihe ciwe cyo gusohoka muri equipe ya Real Madrid kuko imyaka ntiyari kimukundiye. Yeah. Kugwanira ikibanza n'abana basore. None no munsi equipe nka Real Madrid yiyiziko nimba yisanze muri Champions League igomba kuyitwara nimba yisanze muri Real na ko muri La Liga EA Sport niyihabwa ayo mahigwe gusumba izindi gute utunga equipe itagira mu muramplaza wo mu defenseur n'imiburi naho yobumwe azobumwe mwiza ku buryo umenya ngo ndavunikisha Rudiger ari we nzana ndavunikisha Nacho Fernandez na Plito Eder Militao ari we nzana akareponda preza nubwo atozamo ivyo abavunitse batanga mugabo nkabona ko ikinogo cyo kirazibiye wibaza ko Nacho Fernandez hari ibintu nk'ivya Ramos yigeze atanga wapi mugabo warabura Ramos ukazana Fernandez ugatsinda match ikomeye nka Clasico canke iyindi equipe za Bayern wari kuzigarika. Yeah. Mugabo no munsi uzovunikisha Daniel Carvajal uzane Vasquez ucuhura na Barcelona kuri Clasico Rafinha korera iki Vasquez. Reka tuze kuri iyo facteur twariko turavuga uno munsi Madrid imaze gukina inkino zigera kuri 12 toute competition confondue. Mu nkino 12 Madrid imaze gukina imaze kubikina inkino 9 muri La Liga EA Sports, bamaze kuba bakina inkino 2 muri UEFA Champions League, bamaze kuba bakina urukino rumwe rwa UEFA Super Cup zishazi kuri inkino zingahe 12.
nubwo ngo mu nkino 12 no munsi Madrid imaze gukina iminota 1080. Uravye ma defenseur equipe ya Real Madrid ifise uwitwa Antonio Rudiger mu minota 1080 Madrid imaze gukina toute competition confondue. Rudiger amaze gukina iminota 997. Nuvuga ngo mu minota 1080 Madrid imaze gukina. Rudiger iminota atakinye ni 83. Nukuvuga ngo tugerageje nko kugira moyenne muri match 12 Madrid yakinye. Antonio Rudiger match atakinye ni presque match imwe. Nanye numva kwidakwiye. Imwe yarayikinye kiri iminota 7. Tubifata uko tugize moyenne. Mugiye uno muzi equipe vise mu defenseur amaze gukina urukino rumwe mwizo nkino 12 equipe ya Real Madrid no munsi maze gukina azwi ku izina rya Jesus Varejo kandi atarigira batitirere. Mugiye Antonio Rudiger mwizo nkino 12 zose Madrid maze gukina toute competition confondue no muzi yatangwa inkino 11 afise igitsindo kimwe. Kadukurikirane sana Safibu duhite tugaruka dukomereza aho nyene tugeze. Safibu irabamenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira neza cyane. Isaha imwe z'ijoro zimaze kuba zuzura muri studio zacu za 97 n'ibice bitatu. Birumvikana ko turi mu isaha yacu igira kabiri ya kino ganiro Sport Zone cyo kuri no mugoroba. Ariko numva ubona bitameze neza cyane. Uyumva neza? Ubona sawa? Oya. Aho ni sawa. Yes, hano twari tugeze tuvuga ku ba defenseur ba Real Madrid uburyo bakoreshejwe, tugaruke ku bakoreshejwe cyane. Antonio Rudiger nako umugazi w'izya Daniel Carvajal bujya avunitse mu nkino 12. Madrid imaze gukina muri no season yakinye 11 atangura 10 akina iminota 900 na mirongo majana 9 yakinye iminota 880. Sivyo? Mu gihe Eder Militao yakinye iminota 921. Bivuze ngo namusugiye kuraba inyuma y'umugazi w'izya rya Antonio Rudiger uwundi mukinyi yakinye iminota myinshi kuva sezitangura kwa Madrid ni Eder Militao. Ngo iyi niyo diwo muri axe centrale yakoreshejwe cyane, ni nabo bakinyi bakoze cyane muri defense ya Real Madrid gusumba abandi. Antonio Rudiger, Eder Militao. Nyuma yabo hace yakoreshwa cyane umugazi w'izina rya Daniel Carvajal yakinye iminota 880. Yatangwa inkino 10 muri 11 yakinye. Nyuma yabo haca haza uno mugabo azwi ku izina rya Ferramendi yakoreshejwe mu nkino zigera ku 10 yitwa ko yakinye zose yarazitanguye. Nukuvuga ngo izo atatanguye izo zarangiye adakinye. Acakina iminota igera ku 772. Abakinyi basigaye rero kwa Real Madrid uno munsi niba uri hafi avuga ngo uno defenseur yarakinye ni umugabo azwi ku izina rya Fran Garcia. Uno munsi yakinye iminota igera kuri 308. Mu 1080 Madrid yakinye. Uyu Fran Garcia ugiye kuraba maze gukina inkino 8 muri 12 naho nyene yatanguyemo 2. Cha tugaruka muri aba defenseur twavuze Antonio Rudiger, Eder Militao, Ferramendi na Daniel Carvajal. Hasigaye bangaye mwabo bitwa ko bakorejwe cyane. Hasigaye Rudiger na Militao ari difficulty na Mendy na Fran Garcia yitwa ko atakinye no munsi wisanga mu rondero umwanya bivanye n'imvune zihari ariko ugasanga imvune zaje zitaje ku kibanza ciwe. Cha tugaruka no ku myaka umukinyi yitwa ko afise iminota myinshi kwa Real Madrid aziko izajya Antonio Rudiger yatsangwa inkino 11 muri 12 afise imyaka 31. Umukinyi yitwa ko yakoreshejwe cyane inyuma ya Antonio Rudiger aziko izajya Eder Militao afise imyaka 26. Nyuma yabo Daniel Carvajal iminota 880 afise imyaka 32. Ferramendi iminota 770 ino minota 772 afise imyaka igera kuri 29. Ngo ugeza muno mwanya ubujya aba defenseur ba Madrid bakoreshejwe imyaka bafise inkino bafise rotation zagiye ziraba birerekana ko bwa mbere ari equipe yari ifise aba defenseur bategezwa kwisanga bari beaucoup plus exposé ku mvune bagomba kuba bogira imvune vyoroshe gusumba abandi bari bose. Bakoze cyane bakuze bakina inkino zigoye baba hari abantu bazi ngo nta basubirizi dufise
ariko aho nyene Yeah. siho Real yagiriye amakosa none nimba womenya ngo jewe ntunze umukinyi w'imyaka 70 bro bagira akarorero ka mbere nzokwama mp'abantu aya makosa nyine bagira banayasi sindabonesha mukinyi n'amazo yiwanje akomeye nka Ngolo Kante haba physiquement haba mu bikorwa batanga mu kibuga sindabona umukinyi mwiza nka Ngolo Kante mugabo wumve ngo umubiri hari umunsi ugera hano gakobya ati ivyo turimwo bihagarare tutangura ubuzima bushasha Kante yo kwa Leicester batwara igikombe yarabaye iyeri sezo ya kabiri ya Leicester City mu cicero ca mbere ari titulaire indiscutable adasohogwa mu kibuga ariko mona Drinkwater acava kwa Leicester batwaye igikombe agenda baviremo nimwe na Daniel Drinkwater baja kwa Chelsea barajanye Drinkwater yaciye agenda nawe nyine. Daniel Drinkwater barajanye kwa Chelsea acashika kwa Chelsea Kante acakoreshwa igihe cyose yamaze Kante kugera batware Champions League muri 2021 Yeah. 2021 kugera munsi batwara Champions League Ngolo Kante yari umuntu atazokwigera bura mu rukino rwa Chelsea yaba Carabao yaba FA yaba Premier League yaba Champions League atazokwigera bura atigera nagira imvune zigiye kirekire by the way. atigera agira imvune mugabo kubera ko umubiri hariho umunsi ugera hano kavuga ati sindi icuma niwo munsi twatanga babona Kante akina rukino rumwe urugira kabiri ubwa gatatu Kante aravunitse amezi 2-3 ni ibirero biko biraba muri uribuka ko byanavuyemwo guhera kwa karere ya Kante ya Kante yaza akiri muzima Kante yavuye muri Premier League atamukasere n'ubundi araja kuri niveau yiwe na Kante ataraja kuri niveau ya Kante no kuvuga ngo no musiki kwereka rero kwa Madrid ko afise ikibazo gikomeye cyane nyuma ya Federico Valverde no munsi w'imyaka kuri 26 yitwa ko ari umukinyi mu minota 180 yakinye 159 ngo iminota igera kuri 21 niyo Fede atakiye mugabo inkino 12 zose Fede yarazitanguye nyuma yiwe afise iminota 159 nyuma yiwe haza nde Antonio Rudiger afise amajana 97 nyuma yiwe n'ubundi hakaza mu defenseur nyuma yiwe n'ubundi hakaza mu defenseur twa Daniel Carvajal kuko abakurikira bari mu minota amajana 9 n'uno mugazi w'izina rya Vinicius Junior musatirizi ukongeramwo uno mugabo kuko uno musugiye kuraba Kylian Mbappe afise iminota amajana 87 ngo Vinicius rero mwataka amaze gukina cyane yatanguye inkino zigera kuri 11 muri 12 mu gihe Mbappe yatanguye inkino 10 muri 11 yakinye abasatirizi birumvikana yuko ni nayo secteur Madrid no musi bisemwe abakinyi bitwa ko bakiri bato Kylian Mbappe 25 umugazi w'izina rya Endrick 18 muri ligne d'attaque Mbappe ni wakuze Vinicius Junior 24 Rodrigo Goes 23 mu gihe muri mediane equipe ifise Jude Bellingham 21 Kamavinga 21 Denis Ceballos 28 Diaz 25 Arda Güler 19 Modric 39 Aurelien Tchouameni 24 Federico Valverde 26 Lucas Vazquez no musi wa muplaza mu mediateur ariko yamaze kuba ahindurwa kuba mu defenseur afise 33 ibi byose tubiteranije tuca tugaruka kuri tactique za equipe tugaca turaba kimwe mu bibazo equipe yagira ahura navyo ugaca usanga n'ubundi umushinga kwa kundi wubatse inzu itagira fondation n'ubundi inzu byanga bikondi izohenuka Madrid bisanga bagomba kubaka defense kugira ngo bazogire equipe nziza mu gihe defense mu kuyubaka kwayo bisanga no munsi mu gihe batagiye ku isoko bagomba kwifashisha cyane abakinyi bakira muri mediane kugaruka gudepana defense aho cangarukaye cangaruka ku kibazo c'imvuno no munsi ku rukino gwitwa ko rukomeye kibaye Madrid ikavunikisha nka Ferramendi uri kurakina na FC Barcelona vunikije Ferramendi biragoye kuzana Fran Garcia ntiwiyumvire kuri Eduardo Camavinga ni option ya mbere Camavinga uyu Fran akina en fonction y'urukino muzora buremere bw'urukino biragoye ko uno munsi menda babaye cyangwa urukino rumunaniye tactique marukino Madrid keneye gutsinda rukomeye Fran Garcia bazana Fran Garcia ni plan C ni bahazane umugabo yitwa Eduardo Camavinga no atangura koza mu kibuga imbere ko Garcia abayinje mugiye nubundi kwa Madrid bakibura shwa yo muri axe central Varejao ntarimwo ubuze Rudiger canke Militao directement Aurelien Tchouameni chaza ko intervena muri defense centrale bisigure ngo uno munsi ivyo vyarakunze mu mwaka weze Madrid gifise mediane A4 yaho twasanga Eduardo Camavinga atacara akora cyo tuma batitirere yaho twasanga Aurelien Tchouameni twasanga nubwo mugarukana muri axe centrale hagati mu kibuga uri buza n'uwundi mukinyi avuye kuri bande tusha kareponda pemporte rukino ko muravyibuka ko rukino rwa Manchester City rwari rukomeye Eduardo Camavinga yakinye
hagati mu kibuga Chouameni akina muri Axe kandi match iba ari nziza. Ariko uno munsi wibuke ngo context kwa Madrid yarahindutse. Madrid ifise abakinyi babiri, Jude Victor William Bellingham na Eduardo Camavinga, ishobora kuvunikisha. Uno munsi tactic mu bintu mumenyereza ariko arafundikanya bikaba birahagaze. Esirto mugabo yitwa Jude Bellingham maze kubona yuko niwe shusho y'umupira Real Madrid iri kwirakina no munsi gusumba n'abandi bose. Niwe mukinyi babura. Tuvuze Jude inyubako mu kibuga zanse. Tuvuze Jude nuko no munsi Jude yanahawe role itandukanye niyo yarafise mu mwaka weze. Kandi no munsi mu bijanye n'ico Madrid keneye kubaka gwerekanya umupira n'ibindi bigiye bitandukanye Jude abakenewe. Mwarabonye difficulty Madrid yabayemo Jude ari mu mvune na Camavinga. Uno munsi rero wa Camavinga hamugize pane muri axe centrale yategerezwa guca garuka muri mediane ukazana Chouameni muri defense. Uno munsi yarabaye titulaire kandi nta musubiriza agira. Equipe itamufise irasufra. Wa Aurelien Jani Chouameni wategerezwa kuzana muri axe. Uno munsi yarabaye titulaire indiscutable muri mediane kuburyo umuzanye muri axe ataronka umusubirira muri mediane. Mugiye wa Eduardo Camavinga nawe muri gwa rukino rukomeye vyasaba ko umuzana kuri numero 3 mugiye Mendy vyamwange canke Mendy yagize imvune ukiyumvira Fran Garcia nka plan C. Na uno munsi ni titulaire indiscutable mu kibanza ciwe kandi akibuzemwo nawe ntawe umusubirira hari. Yeah. Murabona ko ibibazo vya Madrid no munsi haruhanda yuko tutavuga ngo muri Mediane nibovunika nivyo bovunika. Muga muri Mediane no munsi Madrid afisa abakinyi bane. Ndavuga Chouameni, Camavinga, Bellingham na Valverde bitwa batitulaire kandi Madrid bafise tactiquement schema tactique yabo yoroshe kudressa neza muri Mediane ya 4 kandi ukabona ko equipe kina vyiza. Mugabo defensive no munsi Madrid n'abakinyi bane igifise babatitulaire. Ugaca usanga mugihe abo bane badahari utegerezwa kuza kudepana no mu mediateur na uno munsi afise ikibanza. Mugihe mu mediateur no munsi abuze urashobora kubrikora kuko kuno brikora ukazana Brahim Diaz ukazana Arda Güler ukazana Luka Modric siko na Varejo siko brikora uzana Varejo cyangwa uzana Vasquez cyangwa uzana Fran Garcia muri defense. Raison pour laquelle izi mvune za Real Madrid mu nyubako niba taja ku isoko mu kwezi kwa mbere inyubako ziri defensive ziratuma Madrid tactiquement yisanga Luka Modric ategezwa ko mutitire vyanga bikunda. Kandi nayo ni danger kuko no munsi Luka Modric abatitire munsi imyaka 37 bientôt 40. Yeah. Uramusaba kuba titulaire muri equipe ya Real Madrid twabonye ikinira muri souffrance stable. Tuvuze Modric ugaruka muri Mediane abantu bumve ngo Militao amagara bandanije kwanga cyangwa no munsi nta bimenyetso vyerekana ko Militao yokeneye no stanzi kurikirana zo rwego rwa Real Madrid. Yeah. Ruvuga ngo amagara yiwe aracumba amakenga. Rudiga na Militao na Chouameni muri axe centrale directement Camavinga acagaruka ku numero 6 muga muri Mediane ya 4 shwa ya mbere ni Chouameni aca batitire. Yeah. Kuko Chouameni yagarutse muri axe ikiba Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham barakina umupira barawutera kandi twarabibonye kuri match ziheruka umenyereza kuri match Atletico Madrid atangura gukina muri style y'abamediateur bane twabonye Modric mwiza mugabo no munsi imyaka ya Modric gufata Modric kwa mwindira titulaire indiscutable muri Madrid si danger. Ni danger komeye cyane kuko no munsi ku myaka 39 simbona ikintu gikomeye cyane uri busabe Luka Modric muri saison yose ku myaka 39 ngo ngumfashe muri equipe ya Madrid. Reka dufata karango no munsi hariho calendrier Madrid bimirije dufate nk'ubu y'inkino standard dufate bari bukina bavuye muri treve dufate ni bava muri treve Madrid yakina Celta Vigo, Madrid irakira Borussia Dortmund, Madrid irakira Barcelona, Madrid iraja kwa Valence, Madrid irakira Milan, Madrid irakira Osasuna, Madrid iraja kwa Leganés, Madrid iraja kwa Liverpool. Dufatira aho nyine kuri intervale yo kugeza ku ndwi ya 5 ya UEFA Champions League baja kwa Liverpool genekerezo ya 27 ukwezi kwa 11 ngo kuva genekerezo ya 19 ukwezi kwa 10 kugeza genekerezo ya 27 ukwezi kwa 11 Madrid bisanga bari muri situation yaho babwirizwa kwitanga neza muri UEFA Champions League. Ko muri UEFA Champions League bafise inkino 3 bafise AC Milan, bafise Borussia Dortmund, bafise Liverpool. Muri izo nivyo barakira AC Milan na Borussia Dortmund baje kwa Liverpool mugabo no mose Madrid twabonye muri no forma ushobora gutakariza kwa ari we wese. Yeah. Wanashimishwa kuyakura Anfield mugabo AC kazi kakomerera kwa amenye. Wanashimwa tunafata muri intervale. Liga Celta Vigo no munsi wayigendeye se equipe yoroshe muri Liga Celta. Se equipe yoroshe ni muri equipe zatanguye saison neza. Uciva kwa Celta Vigo, uciza kwa Dortmund, uyivuye ko wakiriye Barcelona. Kandi wumve ko uyivuye ko wakiriye Valencia kwa kiri. Mestre Stadium. Wumve ngo Madrid no munsi muri La Liga niri mu bihe yari yiteze kwitegezwa kubamo. Yeah. Itari mu biyategazwa kubamwo yisanga iri kuri pressure kubanza gukura amanota 3 Barcelona yashize imbere yabo.
ayo nayo ayo nayo Reka murindira dufate ngo ko- Barcelona ngo izotsindwa na Valence ngo izotsindwa nande ubanza kumwitsindira ya reka Ngo dufate ko- Barcelona- reka dufate ko bazikirira muri classico hama babitsindira aya tata bavuyemo banganya amanota mugabo kandi atatu nawo uri capable yo kuyakura eskuri amazire yuko uri Madrid uzoba consistency n'ubundi nkuko wabaye consistency mwaka weze ntutakaze urundi rukino muri La Liga. Eske Madrid no muturavye statistiquement ibi bihe irimo ni Madrid twemerera yuko ikiri muri iyi context izosinda Barcelona Arena Retour, ni Madrid twemerera yuko izosinda Atletico Madrid Arena Retour ko na match ya mbere vyanze, ni Madrid twemerera yuko muri Ligue des Champions munsi itari buca muri barrage mu rukino rumwe bari bukine mbega- uratsinda Dortmund uratsinda Milan uratsinda Liverpool. Real Madrid ikibazo aho kiri ni hehe uno munsi nivyo Mercato yaramaze kuba yugara muga mwibuke ngo haravuzwe izina Sergio Ramos muri equipe, donc yuko ashobora kuza gutanga umuntu avuga ngo intererano kubwa nino yita intererano imfashanyo no gutanga imfashanyo Imfashanyo mugabo n'ubundi yo kubricora ni bricolage. Bro, kuzana Ramos si bricolage. Ani bricolage ko umunsi ku myaka Reka ndakwereke. 41 agendana Reka ndakwereke yaciye kwa Paris Saint-Germain yaciye kwa ninde Ramos. kwa Sevilla Ramos arafise imyaka 40 ndebera 40 ndazi ko yuzura kwa Sergio Ramos 40 arayifise 40 nakuzuza kwa Sergio Ramos yuri bro uno musi aho bigeze muri Madrid kirira muri France inkino ziriko zirakinwa Ligue des Champions uburemere bwazo erega harakana bibagira Madrid muri arigura atakaza uno biraheze musi umukandida muri Liga Sport kwa Madrid twatanguye tubafata Nimba- nk'abakandida nimba- ariko uno musi aho bigeze nimba Luka turabona ko biri Modric- capable ko Atletico Madrid twari igikombe turabona ko biri capable ko Barcelona twari igikombe nimba Luka Modric ku myaka 39 na fizike yiwe agikinira Real Madrid nta kintu cobuza Sergio Ramos n'imyaka 38 wadatanga intererano muri equipe. gutanga intererano Ukuvuga ngo, ikintu ikintu cyo ariko ko nakubwira- Landry inyo gato- inyubako gato. ni iki Inyubako ni erega Modric yarasubirijwe kandi akiri muri equipe erega Real Madrid muno mwanya inyubako yarapfuye bari bavize nimba turiko nimba inyubako turavuga ko yarapfuye Landry nimba turiko turavuga ko Modric gusubira kuba titulaire ari esheke kuri equipe ya Real Madrid cyangwa ari danger ubwo umugabo nka Sergio Ramos araza umwubakire ko niba ari danger do no plus enda kwereke of course wowe urafise umugwayi sivyo umugwayi ari kwa muganga araremvye ntuza kuraba ngo rero ngo ko aremvye ngo reka ndamureka shikeyo ubwo umugwanako kugera umunsi azoshikayo canke azotora mitende rero no musi Real Madrid iri muri situation zimeze gute iri muri situation zivuga ngo ivyo twari twiteze ko tuzobamwe mu ntango za championnat sivyo turimwo nubwo rero twabonye ivyo twari tugomba ko atari ivyo turimwo ivyo twari turimwo bibi bigiye kuba bibi do plus kuko turiko tuvunikisha abakinyi uno munsi David Alaba natanga assurance ijana ku ijana ko azogaruka ari David Alaba twabonye mu kwezi k'11 mu kwezi k'11 ntituri ko azogaruka ari mwiza nawe yogaruka n'umushira kuri pression yo gushikira muri zino match zibiri Eder Militao bakina Eder Militao ariko agenda agira utwo tuvune twa hato na agenda hato bwata erega uno munsi kwikoreshwa rya Antonio Rudiger Ikintu ndiko nawe ndabona- jewe sinotanga arabonye iteye akagira ibitude gamakoze ikintu ndiko ndabona ciye mvuga ni kugaruka na Sergio Ramos ku bwanje muri Real Madrid ino sezo vyogira ico bifashije na kinininya ino sezo gusa kuko nkuko mwabivuze si umuntu wo kubakirwa ko projet 38 ans mugabo no mwaka urabizi ngo ndabura Militao ndabura David Alaba ndabura nde Sergio Ramos arahazimbira kandi Sergio Ramos yo nakina David Alaba komeye David Alaba karaba ubundi buzima azokoreshwamo aza uzi kibazo niko ndabona muri equipe ya Madrid ni kibazo c'uburyo bamenyereye kubaho ni equipe yamenyereye ariko no muso ko bageze ku simbo ino niho ngoma n'undi kugaruka ni equipe ya Madrid yamenyereye bricolage ariko bricolage zabo zigakunda ariko niko ndabona cette fois-ci kumbwira kuri bu bricole mu kwezi kwa mbere nushaka undi mu defenseur yaba mu Axel cyangwa ukina ku nimero 2 kwa Madrid jewe mu maso yanje ntabwo ndi umupfumu ariko ndiko ndabona noneho cette fois bageze ku isimbo n'inyuma bricolage yabo yo kuvuga urafashije cyose cyo ku nimero 2 uragereje mugabo Dani Carvajal muri no forma bonheur de champion no muri Ligue Sport yamaze kuduza ugwego kuko biragaragara ko mu mwaka weze nimba Barcelona yatsinzwe inkino 2 na equipe ya Real Madrid bivuze ngo Barcelona yari inyuma ya equipe ya Real Madrid ariko no mwaka biragaragara ko ubivuga ko abakandida ubibwa Real Barcelona n'umusore makanda bari active ubibwa Real no bwa Barcelona tubujajinga ryari Barcelona tuzoyijajinga ko ari mbi nibihere yari irimo vyanse Real tuzoyijajinga ko ari mbi mu gihe Barcelona y'umukebo wabo bameze neza
genda urabe effectif yo kwa Barcelona hamwe bagaruye abakinyi bari mu mvune chaque poste kiretse kwa Robert Lewandowski chaque poste kwa Barcelona urahasanga umukinyi ari dangereux nubwo ataba dangereux ku rugero rwo gutangura uno munsi bibaza kubura Rafinha ku 11 Asmani fata komeye nivyo ntazoguha ivyo Rafinha ariko araguha mugabo buri asire ukamenya ngo Fatina wari apora visa ashobora gutanga kuri equipe ikaguma ari nziza rero muzi muri Real Madrid hakenewe iki imbere yuko bagira mu kwezi kwa mbere bafise inkino nyinshi uzokina na Atalanta uzokina na Dortmund uzokina na Liverpool uzokina na Barcelona muri champion uzokina harake uno munsi nyene tuvugana harakenewe Sergio Ramos muri equipe gusumba undi mukinyi wari wese mwuno mwanya turiko turavugana uvuze Sergio Ramos ni na message yuko harakenewe undi mu defense ashobora kugira ico intervene imbere yuko mu kwa mbere hagera kugira ngo basinyishe uwundi hagera reka dufata akarero ikikwereka ko Madrid no munsi gwaye mwakweze bakoze bricolage mugabo Karo yarabivuze twari duvise equipe itari nziza mugabo itanga vyinshi uno munsi duvise equipe muri effective yitwa kari nziza mugabo itanga bike umusaruro wa equipe y'umwakwezi n'umusaruro equipe y'umwakwezi biragaragara ko yo kwitwa mbi ko dufise ku kijanye n'amazina effective umukunzi wa Real Madrid wa vrai ndabizi nta mukunzi n'umwe atarokonesa akamaro kari gafiswe n'umugabo witwa Nacho Fernandez nico kintu ndiko ndaza kubura Nacho equipe iri kwirasufura gusumba ko yari ku Burundi umukinyi wari we wese nico kintu ndiko ndazako amatiere y'amazina ku mwakwezi kuko no munsi zingora ergezo twe turavuga iyo tuza ko dutunze Nacho Fernandez muri effective zigorane ntazo abarika bricole bigakunda nico kintu ndiko ndazako ku mwakwezi gituma bavuga ngo dufise equipe nziza mugabo dufise equipe nziza mugabo atari nziza nk'iyo no mwaka ku mazina ico ni cambere mugabo ivyo batanga mu kibuga nibingana babandi batari beza ku mazina batanze byinshi gusumba babeza no munsi ku mazina ahantu bibanza bikazira wosa nk'ubikompara ni ku mazina kwanza imvune zitaraza kuko equipe itaravunikisha Carvajal ufise Kylian Mbappe ufise abagiye batandukanye vy'ukuri effective yo kumwakweze yatakaje Cruz igatakaza uno mugabo azwize ya Nacho Fernandez na Joseru mugabo ugaca winjiza Kylian Mbappe sivyo ukenziza Kylian Mbappe aza kugira valeur ajoute mu satirizi ukinza Endrick Moreira ukenziza Endrick mu kanca Joseru umwana yitwa Ardagirere yatoye ritme Ardagirere yatoye ritme birumvikana yuko amatiere y'izina effective yo no mwaka yari ikomeye gusumba yo ku mwaka weze mugabo rero ico baca batanga ibaze ko no munsi effective yo ku mwaka weze waba ufise Brahim Diaz kuri bande touche abantu bavuga ati umwana kwiri umwanya wo gutangura mugabo ntatangure wari ufise Luka Modric hageze gavuga ati eske je nongereje amazerano mumbwira uko umwanya wo gukina uzobaho mugabo ndiko ndawubura wari ufise Arda Güler adodora yatangwe guhabwa umwanya mu nkino zo mumira yigana wari ufise Joseru ushaka gufunga amaso kavuga ati rukino rwananiye bavini Joseru ndamuzanye kandi agatsinda ibitsindo wana baruriye akabiterekamo wari ufise Nacho muri defense uvugani ninavunikije mu defenseur wari wese akagira petit dergama croisé na Charaza ariko kandi ukaba ufise na Eduardo Kamavinga ashobora kuba novuga ngo umutitirere ashobora kuba umutitirere ugacuzana na Chouameni muri axe kandi mediane nife kwera ko gifise Toni Kroos mugabo no munsi wumve bande touche equipe Madrid ifise en fonction bakinyi basigaye ifise Runine mugiye Courtois wavunitse ifise Fran mugiye Mendy yo wavunitse cyangwa bagize kibazo c'imvune mugabo muri axe central uno munsi Madrid ntashwa mugiye uvunikishije Militao canke Rudiga kubera yuko ujanye Chouameni muri mediane ya chance garagara kuko Kamavinga no munsi ni titulaire deja uno munsi bidakunda kukinisha Kamavinga ku nimero 3 bivaye nuko muri mediana wari titirere uzoba oblige kuzana Fran Garcia tuze ku nimero 2 uno munsi nta yindi shwa ihari mu gihe ugize gute udafise uyu mugabo azwi kwizina rya Carvajal Vasquez agomba kuba titirere indiscutable nkuko banavuze ko badashaka kuja ku isoko nta mu backup azo bafise Vasquez nagira imvune Madrid irabaho gute bicaye bangomba kukinisha Militao na Chouameni uchufata nka Militao dufate Rudiga na Chouameni Militao cumuronga ku nimero 2 muri mediane Modric acasubira kwa titulaire nubundi nizangora nyine tuze muri mediane iyi mediane ya 4 no munsi twabonye ko tactiquement nta muntu ari capable yo gusubirira Kamavinga nta muntu ari capable yo gusubirira umugabo yitwa Jude Victor William Bellingham nta muntu ari capable no munsi yo gusubirira uwo mugabo azwi ku izina rya Federico Valverde izo zose ni ngorane
noneho rero aba backup basi bashobora kubrikora muri mediane mugabo tactical biba bipfuye uno munsi abo dufise ni Brahim Diaz n'umugazi ku izina rya Arda Güler ndetse na Modric ngaho hafi yego mu busatirizi uno munsi hatanguye Kylian Mbappe na Rodrigo Goes nako na Kylian Mbappe na Vini umu backup dufise ko arazoba yabiguyemo mugabo atazoba yishimye psychologiquement bishobora kumuaffect araba ari Rodrigo Goes na Hendrik Felipe Moreira do Souza ibaze equipe mu busatirizi izo ifise umu backup nka Hendrik Moreira do Souza izoka kiri mutagise byo kwiga na Rodrigo bicicizere par rapport y'ivyo yari yiteze aba bakompare na Jose ro kumwakweze iyi sezo aba bakompare na Jose ro kumwakweze na Brahim Diaz ro kumwakweze yashobora kugira akora mu backup musatirizi mugena muri mediane amajambo menshi ata pressure iyi sezo amajambo menshi yavuzwe yuko Rodrigo ashobora kuba sacrifice banavyibagire equipe iri mu bibazo equipe iri mu bibazo no munsi niba ariko baronka Mbappe bashaka mugihe batari ko baronka Mbappe bashaka ariko yongeramo izindi mvune ashashako muri attaque nta mvune ziriyo ntituzi ko zitobaye mugabo shaka ufate ukabukanye Rodrigo Mbappe Vini muri attaque nta kibazo rigakiri nta kibazo kiri muri attaque ya mugabo iyo attaque twarabonye ko nta kintu nakimuri capable yo gutanga mu nyubako za equipe zidafashe erega aho nyene rero none baziko Mediana 4 zo bigikunda mu gihe Chomeni yo bagarutse muri defense centrale niba bigikunda gukinisha Luka Modric no gufata risk reka bakina 4 gufata risk kumukinisha ahubwo kumugira umutitirere d'une manière répétitive niyo risk niko kumukinisha ndiko ndavuga fata equipe igume muri 4-3-3 nimba Chomeni yagarutse muri axe ikibanza cyo equipe kamavinga na Mediana igumemwo novuga ngo Fede na Jude Rodrigo uruhande rumwe Vini rundi ruhande Mbappe sino Real Madrid mu kwambere bataguze umukinyi kuganje no makabiri batekurukana Aurelien Gianni Chouameni nyuma yuko ivuruzana muri equipe de France